nzi ngo simbyara ngo ndi ngomba wabonye mama we yigize umukomisiyoneri wo kudandaza abakobwa hari umusazo w'injyankuge bedi hari ikintu utaramenya cy'ivyo nyina mama ibindabo ikindi naco mwe mwikurira amafaranga njye nabashaka umwana none bisigaye twumva naco ahubwo mbere ibyo neza kugura ukunda kuboregwa jewe sindaborewe ni mwebwe muze kunjura ngaha izo nzoga zizokumaza igihe nico gituma twirirwa inzara wakinja nyoko wo agoma kwegana n'abagabo bo mu marayi jewe nja mu bagabo kwera niwe wirirwa mu bagore wirirwa uraborega umwanya wose isaha yose simba nzo muri kumwe uri kumwe n'abo bagore kurarota ngaho waborewe haguruka tugende gusa zonyetse grand frère zino njyane zawe n'umugore wawe zirandambiye cyane kubera iki buri gihe mwama muri bino bintu amajambo yayandi ibitutsi vya bindi why mukuru wanje mungu yo umugore wamaze kunshikira inshuro nyinshi cyane nyinshi zidaharurika ambwira ibibazo mufitaniye ariko ahandi ngerageza kwiyumvisha ko nakwiye kuja mu bintu vyanyu kubera ko urugari babiri ariko umutima uri kuranyankira ngeze hano numva shaka kukubaza kino kintu umugore wawe uramukunda Sahiri kiriko cyo kumbaza ya cyumugore wanje aramukunda kandi cyane ariko nyene nta ariko nyene kumva nivyo jewe ndi mutoyi wawe ariko nubwo ni mutoyi wawe umenye neza ndafise uburenganzira ijana kwijana bwo kuguhanura kuko buryo ukuri ni kuvuga ukuze ahubwo kuvuga ukuze look ndabo umugore wawe kunasigara ngana
yonze yihereyeko asigapima ibiro ntamengo n'ivy'inkoko kubera ibibazo by'uri kuramutera bino bintu bikimurimo. Sahiri petit frère shaka usubira unyumve kandi ibintu by'urugo bwanje bitware gahoro. Nizere yuko urabizi neza ijana kwijana abagore maze kuvungura bose nta numwe arambwira yuko niyikoroka yagiyeyo. Uyu mugore kimeri karansaba ariko asaba tuje kwipimisha. Aho kuko urumva neza yuko je no uhabagera kwipimisha ngo tujane nawe. Tureke no kujana nawe aho yabagenda ubumwe sinawujayo. Cyturindira kanye none bino bintu bizoherera he? Bizoherera he man? Ni nyuma ya zero Imana irakora kandi biruka inzira z'Imana zirenga igihumbi. Reje ndacarindiriye ngaha kandi azi umunsi no munsi nishanje nzoyiro ya Ma, ana kujewa nahora kugora ngabo ndashaka ko uno munsi fashe mama hera ndabingene ndongereza ayirasi kwera ndaherewe aho nk'umuvyeyi fashe. Ubona umeze gute wewe? Ewe ubona kiri nk'umuntu wewe? Hewe ndababazwa n'umugore araho n'ibibondo biraho harababuri iyo baje kera wari umuntu wararonka ifa mbegacho ubu maze kuronka abana usumira abana baguhanga amaso niho ugenda ugacika ikigugu gute. Yewe ma ununukira amahera uvangaho ubu rero ndakubwira nta faranga ndaguha nayo no yagize amafaranga mazimisa ari magurikira mu kabare washoye ibitoki. Ubu ndarungikira umugore wawe asumira abana nawe ahubwo mva mu maso. Injira. Ama nanje nitwa Mugisha Diouf mva mu Cibitoke cya Rugombo nsanzwe n'umukozi w'Imana. Rero Uwiteka Imana yaramye muri urugo rwanyu yambwiye neza yuko muri urugo rwanyu hari amarira hari imishwano uri mu marira uri mu gahinda urihebura ariko Imana yambwiye neza ati reka kurira reka kwihebura mu minsi uzoronka ikibondo. Sahiri Wipeti sura byo kamubwira kambere nyambere nagakuramutse ama sanzwe n'umukozi w'Imana. Uwiteka Imana yanumye muri urugo irambira neza yuko uyu mwene data yoreka kurira yoreka kwiyebura yoreka kwiganyera mu minsi kwagiye kuronka ikibondo. Ibyo karavuga wowe wavyizeye ya none ubona ko ari umwana ari Imana cyabana takura Imana mucura nawe we n'amashure wize n'ubwenge ufise ukizera ibintu Imana ivuze aprito sa mu mwana nk'uyu ego ari muri dokenza bamumenya ibintu bwana bamenye ibintu uyu n'umwana arashonje akeneye byo kurya nza gutumbera nuko nyene babivuga mufate cyo kurya peti nushaje mangu ndakubwira ngo sinaja muri uru rugo saka ibyo kurya kuko Uwiteka Imana yantumye ama ibirengeye ibyo abantu boma mwene data nagira
nagira kwizera gutaye kungana nka ryabuto kasna wabwira umusozi ugakoroka mwene data Setire Gatego ntumva ibintu by'imitego akabuto n'imisozi kasi napo kandi ndokuva he mu kibitoki cya Rugombo mu kibitoki cya Rugombo hari hava n'abakobwa beza iwabo na Melissa ariko nubwo biruko sohoka sindaba nguvyo na Melissa sohoka ndagiye ariko manye neza yuko ibyo nakubwiye ubishyira mu mutwe kandi ubyizere nimwabyizera byose bizogenda neza mu izina rya Yesu ndagiye usigara amahoro akakana rero uzokora n'umuvumo umuvugishwa kareka ibyo buvugishwa nakaremwa nkitwa umuntu nigambire mbonye umuhiswa ako gapeti karavyize ega bongera bavyiga no mashuri urabona ukuntu gakongate kagiruko kagakubita amadefi ndabona karapyamariza ndavuga ati ibintu nibi aba barashonje bakeneye gufashwa apeti inywa gacayi bakaziki eno nk'uyu uza kubwira amajambo akubwira mazima naya agatanga yuzandikaraho shira na TV haya mu nzira manze nimeze ibintu ari ega ndakora ko ibintu Kwa hiyo utakutana na mimi? Sitaki. Au taki? Sitaki. Sawa. Ila nimetaka kuambia hivi, nahisi kama niko na ujauzito. Acha wewe. Katika siku ambayo umenitania ndio umenitania vizuri baby. Ina maana hivi wewe mama kijacho? Acha. Hivi. Be, kwa sababu mwezi uliopita na hivi sijaona. Wow. Sasa baby, niko bebe mgongoni, mikononi. Bebe mgongoni. Mikononi. Papa Junior, Papa Alia, Papa Junior, Papa Alia, Papa Junior, Peti, non kukumutse ukumutiki uyita Papa Alia. Cika mukobwa mfise. Nabo mukobwa tuzomwita Alia. Nabo muhungu aho mvuze boy tuzomwita Junior. Sikubwira ko ikafise imbaye. Ni nyaka tumaze.